Mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye inshuti bagenzi ba televiziyo Renaissance turi ku munsi wa kane igenekezo ya 19 Myandagaro umwaka wa 2021 turabaye ikaze murano makuru agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Abarongoye igihugu bategerezwa kuba akarorero mu gukurikiza amategeko cyane no kuba imboneza mu guhimiriza abanyagihugu kugira bicandagishe mu kwikingira ikiza ca COVID-19. Muraza gukurikira murano makuru. Francis Rohero yari yitoje mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2020. Umugambi wo gusubiramo imbibe z'amakomine n'intara ushobora kugira akamaro igihugu mu gihe leta yoshiraho babura amatari na bamusantere bafise ubumenyi n'ubuhinga bukwiye mu kanya nido jyano makuru. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwatanguje umugambi wo guha imbibe intara. Uyo mugambi uje gufasha guteza imbere Uburundi nkuko bishikirizwa na Javendira ko buca ajejwe ubwo bushikiranganje kuri wengo iryo gaburwa ry'imbibe rizofasha kandi mu gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi. Ivyo akaba yabivugiye mu nama yahuje babura amatari b'intara z'igihugu cyose ikaba yabereye mu gisagara ca Bujumbura ku igenekerezo rya 17 Myandagaro umwaka wa 2021. Nagira namumenyeshe yuko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi tugiye gushiraho vyihuta mu maguru masha imbibe zose. Turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe turi cyakeneye intara 10 na zingahe, dukeneye amakomine 150 ingahe. Ibyo byose nivyo turiko turabikorera ko kugira by'ukuri turabe amakomine igihugu cyacu cyo bagikeneye, intara igihugu cyacu cyo bagikeneye kugira ryaterambere rusangi rikunde. Kose nibaza kuri terambere rusangi cyuko turarondera rizokunda dufise intara zirenga 10 na zingahe, dufise amakomine 150 ingahe. Ibyo byose turiko turabikorera ko kugira by'ukuri nimba ari buramatari afisa ahatwara haboneka, nimba ari mustanteri abari mustanteri atwara haboneka, kandi amakori n'amatagisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwe usanga bigoye atagira n'isoko. Mu banyepolitike batavuga rumwe na leta barashima uwo mugambi wa leta uzogirira akamaro kanini leta mu bijanye n'ubutunzi. Ku bwa Professeur Caroline Nditije arongoye umugambi iprono tavuga rumwe n'ubutegetsi ngo kugira iryo terambere rishikwe ko hoba ingingo yo kwisunga ubumenyi hamwe n'ubuhinga kubazorongora intara nshasha. Tumukurikire. Intara canke amakomine biba byinshi niko leta ikoresha uburyo bwinshi mu mafaranga yo guhemba abakozi, mu mafaranga yo kubaka ibiro n'ibikoresho byose. Basanga mbere abakozi benshi nta kintu kiboneka binjiza cyane mu byerekeye iterambere. Ibyongeye naho ubwo buryo leta ikoresha ari bwinshi bubintica ntikize ku ikomine no ku ntara kubera bugabanganywa n'amakomine n'intara nyinshi. Basanga rero aterambere rishobora kuva mu itunganywa ry'intwaro hagati mu gihugu ihagaze ku makomine n'intara nyinshi. Nico gituma tugira tuti ni byiza, mugabo ivyo byonyene ntibikwiye kugira ngo ivyo kugabanya amakomine n'intara bishike ku iterambere rirama rishikira umunyagihugu. Nuko ubwa mbere boshira imbere ubumenyi, bagashira imbere ubuhinga. Buramatari mustanteri akaba ari umuntu azi ubwenge, aciye ubwenge, afise abakozi bakwiye kandi babinonosoye. Kamwe kampinga yanje ko kuba wamaziki mugambwe CNDD-FDD babyibagire, hanyuma baheze rero bahe uburyo bukwiye buramatari ku buryo buramatari afise abo bahinga babinonoseye mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Yoca agira imigambi akashinga mbere n'amafaranga, agaca agenda mu nama nshinga amateka wenyene afate kuri iyo migambi y'iterambere y'intara yiwe, agaheza akagenda imbere y'inama nshinga amateka ati je nkeneye amafaranga nagutya kugira ngo nteze imbere intara n'amakomine atuye mu ntara yanje.
agaca agenda bakamuha rero ayo mafaranga, agaca aronka n'uburenganzira bw'uko ari we yo kwinjiza abakozi, haba mu ndero, haba mu by'uburimyi, haba mu by'amagara y'abantu, akaba ari we yinjiza abakozi kuko abazi ibikenewe mu ntara yiwe. Ibyo bigaca bijana nuko uko umwaka uheze cyangwa imyaka ibiri iheze baca bagenda gusuzuma yuko imigambi yishinze bamuhaye uburyo yayiranguye, yayikoresheje neza, bimunaniye bakamukura. Niho mbona yuko iryo hinduka ry'itunganya ry'amakomine n'intara yoshika ku iterambere rishikira umunyagihugu. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abategetsi bategezwa gufata ingingo nziza zijanye n'ibihe turimwo. Ayo n'amajambo akoreshwa n'uwitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku giti ciwe Francis Rohero mu matora aheruka mu kunegura ingendo ya leta ku bijanye no kwikingira ikiza COVID-19 hakoreshejwe incanco. Kubwiwe ngo abategetsi botegerejwe kwerekana inzira abanyagihugu bofata mu kwikingira ubwa mbere bakanabatinyura. Kurikira Francis Rohero. Ubwa mbere nuko no kwibutsa yuko mu Burundi uravye ingene mu mwaka uheze turi mu matora no mu misi yakurikiye, ingingo zo kwikingira zavugwa cane, zakurikizwa hirya no hino. Biraboneka gose ko abantu basa n'abasubije intego hasi. Henshi usanga abantu basigaye baramukanya umengo ntaco binona, ivyo gukaraba vyarahagaze, umengo ni ingwara itagihari cane, ntayo biyumvira, umengo no kubivuga babifata nk'umugani, benshi ntibabona cane ko bikurikizwa. Ivyo navyo nkabangira nti birababaje kuko wamengo kenshi twagerageje kwikingira uko vyaba kose, vyari vyiza, mugabo no munsi bisa n'ibitariko birakurikizwa. Hama bifatiye ko no muri no minsi abantu benshi b'abarundi bari hanze baje kuramukanya muri ubu buruhuko, imbibe zikugururwa, vyatumye ahenshi wumva yuko gusubira kwandura vyagwiriye mu gihugu. Ahubwo nkabangira nti tugira Imana ko iyo ngwara iwacu usanga idafise byinshi bituma yokomera, nta ubizi gituma, mugabo biraboneka gose ko ukwikingira kudashemeye cane. Mugabo ikiza kitanezereza ningene nk'abaturongoye bafata nk'ingingo ikomeye yo kuvuga yuko urucanco rushobora kuza mu gihugu, mugabo bakabitererana umunyagihugu bamubwira bati ngo uzorufata rukamugira ingaruka mbi ngo azokwimenya. Mu bisanzwe abarongoye leta nibo babazwa igihugu, aba Barundi batoye kugira babatware nibo baba bafise uruhara rukomeye mu gufata ingingo zose zikomeye zituma abanyagihugu bakingirwa. Simba ntahura rero ingene umuntu igihugu cahaye amabanga avuga ati urucanco niruze mu gihugu ngo uzorufata ngo agize ingaruka mbi ngo biramuraba. Nugusa no gutererana umunyagihugu, gusa no kutaba uriko uratahura by'ukuri ico uriko uravuga. Jewe ku bwanje nkaba numva yuko abagize leta ahubwo bari bakwiye gufata ijambo rikomeye bakavuga bati twemeye ko urwo rucanco ruza kubera iki. Twarakurikiranye, twaragize ivyigwa dusanga incanco zirafise akamaro, ko zije rero nta murundi azokubahuka kuzifata ngo zimubabaze zimugirire ingorane. Twebwe nyene twavyemeye atari twe tubanje kuja imbere. Utegezwa rero kuvuga uti ndansi incanco, nimba ndazemeye naho ni jewe mbanza kuja imbere kugira nicandagishe. Nico mba ntahura, ntushobora kubwira umunyagihugu urongoye ejo ashobora kugira ingorane wicandagishe ngo birakuraba. Nari nzi neza ko bavyemeye, bituma ari umukuru w'igihugu yavyemeye, ari we nyine acaje imbere akavuga ati nije ngiye kwicancisha kuko abarundi sishobora kubata mu kaga nanje nkomeye. Nivyo rero nibaza ko niko vyari gukorwa. Bogerageza bakikubita agashi bakaraba ingene amajambo bashikiriza muri mwene ivyo bintu ajana n'ukuri. Ishiramwe mpuzamakungu riratera intege kuri uyu wa 19 Myandagaro abantu bose bakora ibikorwa byo kwitangira abandi ku isi, mu gihe isi yose iriko irahimbaza umunsi wo gufasha abari mu buzima bugoye. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ONU, akahamagarira isi yose gushigikira abakora muri ico gisata na cane muri bino bihe bigoye isi irimwo byo kugwanya umugera wa COVID-19. On World Humanitarian Day, we honor the work of humanitarians who overcome huge challenges to save and improve the lives of millions of people. These real-life heroes are doing extraordinary things in extraordinary times
to help women, men, and children whose lives are upended by crisis. This year, humanitarian workers are stretched like never before. They are responding to the global crisis of COVID-19, and with it, the massive increase in humanitarian needs from the fallout of the pandemic. The loss of jobs, education, food, water, and safety is pushing millions more to the brink. Movement restrictions to slow the spread of the virus have meant that communities, civil society, and local organizations, as so often before, are the very first responders. This year we celebrate them. People who are often in need themselves, like refugees, helping host communities, local health workers who care for the sick and vaccinate children, and humanitarians who negotiate access in areas of conflict to bring food, water, and medicine. They are the unsung heroes of the pandemic response, and they all too often risk their own lives to save the lives of others. Today, join me in renewing our appreciation and support for the brave humanitarian health workers and first responders who show solidarity and humanity in this time of unprecedented need. Imbere yo gusozera no makuru umuryango w'umuntu yanyurujwe n'inzego z'umutekano akwiye gukora iki kugira ufashe abajejwe kugira amatohoza kuri ico caha. Inyishu itangwa n'umushingwamanza Yves Runyagu ajejwe imigenderanire mwishirahamwe Kavib ni mu rukurikirane rw'isekeza ry'ugo runani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu Burundi kurikira. Uwo mugwi wakira mu by'ukuri amakuru yose atanzwe n'umuryango uvugwa ko yanyurujwe canke abagenzi biwe. Uwo mugwi kandi urashobora kwakira ikirego gitanzwe n'abaserukira uwo muryango, amashirahamwe yigenga canke umuntu wese yizewe ko ashobora kuba ariko aravugisha ukuri. Ayo makuru atangwa mu buryo bwo kwandika bw'inyandiko kandi amazina ya nyene kuyatanga ategerezwa kugaragara neza. Mu gihe ubutanze amakuru aba ari uwundi muntu atari wo mu muryango uwanyurujwe, arasabwa kuba ari umuntu ashobora gukurikiranira hafi ivy'iyo dossier cane ari hafi y'umuryango uwo muntu yanyurujwe. Kugira ngo bafashe kugira ngo uwo mugwi w'ishamwe mpuzamakungu ufasha amareta gukora neza amatohoza, urasaba ibintu bimwe nyene gutanga amakuru ategerezwa kuwushikiriza. Ivyo navyo ahanini icambere twovuga imyirondoro ikwiye yuba yavuzwe ko yanyurujwe. Ica kabiri gisabwa kenshi n'amatariki uwo muntu bivugwa ko yoba yarahagarikiwe ko canke yaranyurujwe canke itariki bamuboneye ko umunsi wa nyuma. Ica gatatu gisabwa ni kibanza uwo muntu yahagarikiwemwo canke ahantu baba baramubonye ubwa nyuma. Ibijanye n'ikurikiranwa ry'amadosiye aba yatanzwe navyo, iyo ibisabwa mu by'ukuri byose byatanzwe, uwo mugwi uraheza ukandikira leta iregwa ukayisaba gukora amatohoza no kushikiriza ivyavuyemo. Ikindi kintu twovuga mu guheraheza ni kijanye nuko uwo mugwi w'ishiramwe mpuzamakungu ujejwe gukurikirana ibibazo by'abantu bazimiye ufasha iyo hariho abantu bawo mu muryango wanyene kunyuruzwa canke abagenzi canke abandi bose bafise ico bovuga ko bishitse bakumva yuko badafise umutekano kuri bo no mu vyabo. Ico gihe uwo mugwi urashobora gufasha mu guca mu buryo bwihuse cane ukabwira leta ko ivyo bintu vyohagarikwa, ugasaba ko amatohoza yonakorwa ku bantu baba bariko barakora ivyo bintu vyo guhungabanya umutekano w'abo bantu bo mu muryango w'umuntu yanyurujwe canke abo bantu bose bariko barafasha kugira ngo canke baba bafise ico bazi kugira kuri ivyo bintu byose byabaye by'uwo muntu yoba yaranyurujwe. Aha rero ni nakaryo ko gutera abantu akamo kubera ko ico kibazo
cinyuruzwa ry'abantu mu gihugu gisa naho cimonogoje kahise by'uno munsi bimaze igihe bisa naho cabuze umuti kandi bigaragara ko bisa naho inzego z'igihugu mu by'ukuri zitariko zirashiramo ingufu zikwiye kugira ngo ico kintu gihagarare. Ni kuri no nkuru dusozere kwa no makuru tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana naho ubutaha.